nyakubahwa patiri mukuru wa paruwasi ya Buruhukiro, banyakubahwa musaseredoti musangiye ubutumwa, bamenyeshamana nshingwa muryango, bakristo bavukanye mwese, namwe bakristo mwese wa paruwasi Rumonge, tugire amahoro ya Kristo. Mumfashe dukome amashi cyane tuyakirize uyu mushitsi w'iteka, umusaraba w'urukiza rwacu uci wacu. Yezu Kristo yapfuye ku musaraba azira ibicumuro byacu, araje kugira ngo abandanye dukiza rwose ibicumuro byose n'inkurikizi zabyo, adukiza ibicumuro twakoze n'inkurikizi zabyo, adukiza ibicumuro by'abo tubana n'inkurikizi zabyo, atubohore rwose turonke amahoro yiwe. None rero nyakubahwa patiri mukuru n'abakristo mwese ba paruwase Buruhukiro, turabakengurukiye cyane kuri ingabire nziza mutuzaniye. Imana ibaduhezagirire, ibatuzigamire, ibahunge umugisha mwinshi cyane. Umushitsi mutuzaniye turamwakiriye, aje kuba iwacu, tuzogumana, tuzomuteramira, tuzomusaba, hanyuma natwe nk'uko mumuduhaye ntituzomwingungana, tuzoheza tumushikirize paruwase Kiyagayaga. Tugire amahoro ya Kristo. Turaheza rero tuje dufata iri barabara rimanuka ngaha hepfo tugana mu Gatete, niho uwo mushitsi w'iteka aza gushikira, niho turongera inyigisho mbere n'inguka ya misa yo kwakira dusanganira Yezu Kristo aje kutubohora iwacu kubw'urukiza yatuzaniye ku musaraba wiwe. Tugire amahoro ya Kristo. Nimuhora n'umukama, Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Murakoze cyane, mubandanye mudusabira natwe tuzoguma tubasabira. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Tugire Kristo. Nyakubahwa patiri mukuru wa paruwase Rumonge, kwa nicariho shino vikariya y'imbo, banyakubahwa basaseredoti, bamenyeshamana, abakristo bihebeye Imana mwese, tugire amahoro ya Kristo. Tugire amahoro ya Kristo. Muri paruwase Buruhukiro tumaranye iminsi umushitsi w'iteka twahawe na paruwasi ya Kaganza. Kristo ni muzima, Kristo ni muzima, Kristo ni muzima, twahungukiye ibyiza byinshi kubera uyu mushitsi. None uyu munsi twaba tumushikirize abakristo ba paruwase ya Rumonge kugira ngo nabo ibyiza yatugiriye nabo ibashikire. None ngomba ndabaha kimwe kimwe. Iyi nkoni mubona inka yayindi ya Musa ije imbere,
ndayishikiriza patiri mukuru. Acakurikira iri shugwe ubona irigendera imbere y'isanamu y'umuvyeyi Bikira Mariya. Acakurikira isanamu y'umuvyeyi Bikira Mariya. Murabizi ko Bikira Mariya yagumye agendana n'umwana wiwe mbere yo guca no munsi y'umusaraba. Ni mubona acakurikira kajya gaseke mubona kajya agaseke karimwo imfunguruzo. Yizi nazimushikiriza izo mfunguruzo rero zizokugurura. Murabona akajya kari imbere aka gasanduku azokugura ngaha, akazokugura na patiri mukuru bashiramwo amashikanwa azofasha mu ihwana ry'ugwaruka rizobera muri diyoseze yacu uno mwaka. Amashikanwa afatanye najye mu misa n'amashikanwa umwe wese agenda ashikanira Yesu. Iyi sanduku nayo mubona niyo ihagarara mu rya musaraba, ariko kandi ngaha hari akajyango bashiramwo imitwaro. Mwese tuzarashiramwo umutwaro, hanyuma patiri mukuru abitekanya umwanya aho kw'ishuri ingene baheza bakayiturira. Niwe azoheza kugurura ngaha kugira ngo bakure muri iyo mitwaro iheze iturirwe. Izi ni mambo nibifasha kugira ngo uwo musaraba ushobore gufata. Hariho hanyuma wa mushitsi nawe n'uyu rero muheze muwakire uzi kubagira neza. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Murakoze cyane abadusobanurira kwa patiri mukuru kabisa tugira amacha duhensagira. Tugira amahoro ya Kristo. Kristo ni muzima. Byukuri ni muzima. Kristo ni muzima. Byukuri ni muzima. Kristo ni muzima. Ni muzima. Ni muzima.
Urakiza, 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 Gahagarare barimbi. Wamenye Yesu nakamuhebe. Wamenye Yesu nakamuhebe. Mugomba kuba wamenye Yesu nakamuhebe. Wamenye Yesu nakamuhebe. Yesu, Yesu, acharuwa mbere, acharuwa mbere. Wamenye Yesu nakamuhebe. Wamenye Yesu nakamuhebe. Yesu, Yesu, acharuwa mbere, acharuwa mbere. Jana Maria mawe uralewe nurugo. Acharuwa mbere, wamenye Yesu nakamuhebe. Wamenye Yesu nakamuhebe. Yesu, Yesu, acharuwa mbere, acharuwa mbere. Wamenye Yesu nakamuhebe. Wamenye Yesu
none cha winjira bari patani ko nyene aracyari uwa mbere cyakatani ko nyene aracyari uwa mbere aracyari uwa mbere aracyari uwa mbere aracyari uwa mbere wamenye Yesu nakamubebe wamenye Yesu nakamubebe Nyakubahwa Patiri mukuru wa paruwasi ya Buruhukiro, banyakubahwa musaseredoti musangiye ubutumwa, bamenyeshamana nshingwamuryango, bakristo bavukanye mwese, namwe bakristo mwese ba paruwasi Rumonge, tugire amahoro ya Kristo. Mumfashe dukome amashyi cyane. Tuyakirize uyu mushitsi w'iteka, umusaraba w'urukiza rwacu, uci wacu. Yezu Kristo yapfuye ku musaraba azira ibicumuro byacu, araje kugira ngo abandanye dukiza rwose ibicumuro byose n'inkurikizi zabyo, adukiza ibicumuro twakoze n'inkurikizi zabyo, adukiza ibicumuro by'abo tubana n'inkurikizi zabyo, atubohore rwose turonke amahoro yiwe. None rero nyakubahwa Patiri mukuru n'abakristo mwese ba paruwase Buruhukiro, turabakengurukiye cyane kuri iyi ngabire nziza mutuzaniye. Imana ibaduhezagirire, ibatuzigamire, ibahunde umugisha mwinshi cyane. Umushitsi mutuzaniye turamwakiriye, aje kuba iwacu, tuzogumana, tuzomuteramira, tuzomusaba, hanyuma natwe nk'uko mumuduhaye ntituzomwingungana, tuzoheza tumushikirize paruwase Kiyagayaga. Tugire amahoro ya Kristo. Turaheza rero tuje dufata iri barabara rimanuka ngaha hepfo tugana mu Gatete, niho uwo mushitsi w'iteka aza gushikira, niho turongera inyigisho mbere n'inguka ya misa yo kwakira dusangamira Yezu Kristo aje kutubohora iwacu
kubw'urukiza yatuzaniye ku musaraba wiwe. Tugire amahoro ya Kristo. Nimuhorane umukama. Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Murakoze cyane. Mubandanye mudusabira natwe tuzoguma tubasabira.